ikaze mu kiganiro cacu co kuri uyu wa mbere itariki 9 z'ukwezi kwa 12 muri 2019. Umukobwa wahoze ari Perezida wa Angola dos Santos aregwa ibiturire vyatikije miliyaridi z'amadolari. Umuhari wa politike ihuriro nyarwanda RNC wasezereye burundu bane mu bayobozi bawo. Mu Bufaransa abatonda kubuzi baracahangayika kuva ku munsi wa kane biturutse kuri yegeregere y'abadashima ivyo leta iriko irategura mu gutegekaniriza abageze mu zabukuru. Ni agahombo gakomeye uravye kuri ubutunzi bw'igihugu c'Ubufaransa nawe bimaze imisi kuva ku wa kane n'ubu biracyabandanya. Muri iki kiganiro kandi turaja ku mupaka w'u Rwanda na Uganda turabe uko vyifashe aho abanyagihugu begereye ku mupaka basigaye bafise ibibazo vyo kujabuka kuva aho hafatagiwe ingingo zo kugabanya uruja n'uruza hagati y'ivyo bihugu vyombi. Nagiyeyo rimwe banyaka gahunga kanje nyine ngo nkavanye mu Uganda. Bungewe narahamutse banjanye ku murindi ndarayo kabiri. Uburusiya bwahagaritse kuja mu mahiganwa mpuzamakungu mu kiringo c'imyaka 4 mu nkino kubera ikibazo c'ikoreshwa ry'imiti yongera inkomezi ku bakinyi. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Idonido kuri ivyo vyose ni mukanya mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino kw'isi avugwa hano kuri BBC mushikirizwa na Ari Yusufu Mugenzi. Polisi yo muri New Zealand iravuga ko itizeye kubona abandi bantu bakiri bazima bo mu kirwa gitoya cya White Island barokotse iruka ry'ikirunga ryagose ba mukerarugendo. Birakekwa ko abantu bagera kuri 50 bari muri icyo kirwa. Bimaze kumenyekana ko abantu bapfuye ari 5 naho abandi 18 bahise batabarwa icyo kirunga kikiturika kikiruka. Polisi iravuga ko iperereza ryakorewe mu kirere n'indege rigaragaza ko ari ntamo abantu bakiri bazima. Uburyo bwo kugera aho byabereye bwari bugoye ku batabazi, ariko abategetsi baravuga ko ubwato bwa gisirikare bwa New Zealand buri bugere kuri icyo kirwa bukeye. Ikigo mpuzamahanga kirwanya ikoresha ry'imiti yongera ingufu mu bakinyi WADA cyahagaritse Burusiya mu bikino mpuzamahanga ikomeye mu gihe cy'imyaka 4. Ibyo biravuga ko Burusiya butazajya mu mikino ya Olympique yo mu mwaka utaha n'irushanwa ry'umupira w'amaguru ku isi ryo mu mwaka 2022. Ariko ikipe y'icyo gihugu ishobora kuzajya mu irushanwa ry'umupira w'amaguru ry'ibihugu by'Uburayi. Uburusiya buzaba kimwe mu bihugu bizakira iryo rushanwa. Abakinnyi b'imikino ngororangingo bazagaragaza ko badafite ikibazo bazashobora kujya mu mikino ku giti cyabo. Icyo cyemezo gifashwe nyuma y'iperereza ryagaragaje ko abategetsi b'Uburusiya bagize uruhare mu guhindura imibare y'ibimenyetso by'imiti yongera imbaraga byakorewe mu kigo cyo mu Burusiya. Leta y'Ubuhinde yagejeje mu nteko ishinga amategeko umushinga w'itegeko ritanga imbabazi ku bimukira batemwa n'amategeko batari abayisilamu baturuka mu bihugu bituranye n'icyo gihugu. Iryo tegeko rizafungurira inzira abimukira b'abahindu, abasingasinga, abakristu, ababudhi n'abaparsi kugira ngo bashobore kubona ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ubuhinde. Ariko iryo tegeko rirateza impaka kubera ko rigaragara ko rivangura abayisilamu. Inkuru yateguwe na Paratishka Gildia muregezwaho na Robert Patrick Misigaro. Iyi nteguro y'itegeko ivugurura itegeko rigenga ubwenegihugu itumvikanwa ko yazanywe n'umushikiranganje w'Ubuhindi ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Itanga ivyo kwitwa nk'ikigongwe kubimukira batagira impapuro batari abayisilamu bavuye mu bihugu bibanyi bitatu vya Pakistani, Afghanistan na Bangladesh. Abayishigikiye bavuga ko intumbero yayo ari gukingira abo mu migwi y'inkehwa bahunga gutotezwa bahura nako mu bihugu vyiganjemwe abayisilamu. Ariko abatavuga rumwe na leta bavuga ko iyo nteguro y'itegeko iri mu mugambi w'umugambwe uri ku butegetsi BJP wabo mu idini rya Hindu wo gukandamiza abayisilamu. Abaharanira agateka bavuga ko kuvangura bifatiye ku idini biteye kubiri n'umurongo w'ubutegetsi bw'Ubuhindi ushingiye ko kutegamira idini na rimwe, ngo kandi ukwemera k'umuntu ntikwari gukwiye gukoreshwa mu vyerekeye gutanga ubwenegihugu. Iyo nteguro y'itegeko ubu iriko iraganirwa ko mu ntama nshingamateka, ariko ikazokenera gutorwa ku bwinshi mu nama nkenguzamateka kugira ibitegeko.
mukomeje kuva aya makuru kuri BBC gahuza imiryango kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri Facebook live. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari hafi guhura ku nshuro ya mbere na mugenzi wo mu Burusiya Vladimir Putin. Barahurira i Paris mu nama igamije kurangiza intambara yo mu burasirazuba bwa Ukraine. Abarwanyi barwanya leta ya Ukraine bashyigikiwe n'Uburusiya. Abakuru b'Ubufaransa n'Ubudage nabo baraba bari muri iyo nama. Abantu barenga 13,000 baguye mu mirwano yatangijwe n'abarwanyi bari bashyigikiwe n'Uburusiya mu mwaka 2014. Bwana Zelensky yemeje ko kurangiza iyo ntambara izaba ari inshingano ye nyamukuru, ariko ahanganye n'igitutu cy'abamunenga mu gihugu cye bafite ubwoba ko ashobora guhara byinshi ku Burusiya. Abaturage mu gihugu cyitangarije ubwigenge cya Repubulika ya Somaliland batangiye kurasa aho inzige zirunze kugira ngo bazirukane. Minisitiri w'ubuhinzi yahakanye ko bakoresha igisirikare, ariko yavuze ko abantu bafite uburenganzira bwo gukoresha uburyo bashoboye mu kurwanya izo nzige. Mu bindi bihugu byibasiwe n'inzige birimo Ethiopia na Somalia, abantu barahonda amasufuriya n'amasahani bagerageza kwirukana izo nzige. Umuryango w'abibumbye uravuga ko iyaduka ry'inzige mu karere k'ihembe rya Afurika ari ikibazo gikomeye. Hari aho abaturage batakaje imyaka yose bahinze. Imvura nyinshi ikomeje kugwa mu bice bimwe bya Afurika, ikomeje kwangiza ibintu byinshi. Abategetsi b'u Rwanda baravuga ko abantu 15 bahitanywe n'imyuzure. Iyo mvura yangije ibintu birimo imyaka, imihanda n'ibiraro, yanahitanye amatungo. Ibikorwa by'ubutabazi birakomeje mu karere ka Bundi Buryo mu burengerazuba bwa Uganda, aho abantu barenga 20 bahitanywe n'imyuzure. Muri Somalia naho haravugwa imyuzure mu turere twinshi turimo umujyi wa Bosaso. Umuryango w'abibumbye uravuga ko umuyaga ukomeye uteganywa kugera mu kirwa cya Madagascar. Icyo kirwa ubundi kinasanzwe gifite ikibazo cyatewe n'umuyaga n'imvura nyinshi. Florentine, urakoze. Ari Yusufu Mugenzi kuri ayo makuru ya BBC. Ikigo mpuzamakungu kijejwe gukumira ikoreshwa ry'imiti yongera inkomezi ku bakinyi World Anti-Doping Agency cahagaritse abakinyi b'Uburusiya kuja mu nkino mpuzamakungu izo arizo zose mu kiringo c'imyaka 4. Nukuvuga yuko Uburusiya butazoboneka mu mahiganwa ya Olympique no mu nkino zo guhiganirwa igikombe c'isi mu mupira w'amaguru zo muri 2022. Ariko rero abanonosi bazoshobora kugaragaza yuko batafashe iyo miti bazorekurirwa guhiganwa ku giti cabo bitiswe yuko baserukira igihugu. Ibi bibaye inyuma yaho habaye amatohoza yakozwe bagasanga Uburusiya bwarashatse kuvogera ibipimo byari byashizwe mu mashini za mudasobwa byavuye muri laboratoire zasuzumye abanonotsi bakakeka yuko Uburusiya bwoba bwabigize mu ntumbero yo kunyegeza yuko abo bakinyi bafashe imiti. Abategetsi b'Uburusiya ibi barabihakana. Inkuru ya Alex Kapstick muyishikirizwa na Robert Patrick Misigaro. Ingingo yo gukumira Uburusiya ifise ingaruka zikomeye ku bajejwe inkino muri ico gihugu hamwe n'abanonotsi. Igihano kirimo kubuza iduzwa ry'ibendera ry'igihugu hamwe no kuvuzwa kw'indirimbo igihayagiza mu nkino Olympique zimirije hamwe no mu gikombe c'isi c'umupira w'amaguru cyo mu 2022. Uburusiya kandi ntibwemerewe gutegura amahiganwa mpuzamakungu. Ariko zimwe mu ngingo zemerera abanonotsi bazokwerekana ko ataruhara bagize mu ifatwa ry'imiti temewe bagahiganwa ku izina ryabo. Ariko ivyo ntibibonwa kumwe na bose kuko hari abasaba ko Uburusiya buhanwa gose kuko bwakoze ico caha irirenze rimwe. Ariko vyitezwe ko ico gihugu conguruza kuri iyo ngingo bigasigura ko urubanza ruzoja muri sentare itatura amatata ajanye n'inkino. Iyo sentare nizo kwihweza niba abanonotsi basanganywe imiti temewe mu maraso barakingiwe ikibaba, n'ivyaba ari uko ice yihweza niba igihano catangajwe no munsi gifise ishingiro. Birashoboka ko ku nshuro ya gatatu vyikurikiranya nyuma y'inkino za Rio na Pyeongchang kwitegurira inkino za Olympique vyiharizwa n'ikibazo c'Uburusiya. Inkuru ya Alex Kapstick. Mu Bufaransa haracavugwa yegeregere y'abakozi yatanguye kuva ku munsi wa 4 w'indwi heze. Abakozi bakaba batumvikana na leta ku mahinduka ariko arazanwa cane ayafatiye ku myaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru n'uburyo ico gihe abakozi bateganirizwa. Abashimitse cane muri iyo yegeregere bayiyamiriza nabo mu gisata cyo gutwara abantu canatumye ndetse n'abandi
abakozi bifuza kuja ku mirimo yabo bitaborohera. Navuganye na Gratien Rukindikiza, umurundi aba mu muji wa Paris, ambwira zimwe mu ngaruka bamaze kubona kubera iyo yegeregere. Biragoye kuko ntayo matreni nta mametro ahari, atari nka zibiri gusa, nazo nizo zibiri nuko atamuntu azitwara, n'imwe bavuga automatique bizitwara zo nyene. Hariho bamwe bagiye n'amaguru, wasanga ari ingendo ndende, mbere wasanga n'abandi bataje n'imodoka kuko bibaza ko imodoka zoba nyinshi mu mabarabara. Ugasanga rero abantu bafata amakonji, abandi nabo ni minsi bace bitwa yuko bari muri greve kugira ngo bakuru umunsi nibavuge ko basivye by'impaka muga bari nko muri greve. Ikindi umuntu yovuga nuko iyo geregere ikirahaba nuko hariho ibihande bimwe by'Ubufaransa bugara aho bahingura igitoro, ugasanga rero amastation ya essence atangiye kuzarabura igitoro. Iki naco ni cerekeye abadandaza ko atabantu baja ku kazi, atabantu batembera mu kerarugendo aribo bita abaturiste ntibagenda. Ni agahombo gakomeye uravye kuri ubutunzi bw'igihugu c'Ubufaransa, naho bimaze iminsi kuva kuwa kane n'ubu biracyabandanya. Nkawe wagenze urugendo runganiye? Nkaje nko kuwa kane nagiye ibirometero 10 n'amaguru ku kazi, hanyuma nsubira ntaha ntambuka ibirometero 10 nyene byo ni amasaha 2 yegereza. Ubu munsi watonze? Uno munsi natonze, nashoboye kubona itreni muga naho ni kwa rukunigana. Sinzi ngubu kuza gutaha ingene biza kugenda, zivuze nza gutaha n'amaguru ibyo birometero 10. Nta byabiri byo kugira bati uno munsi reka twugara akagace ariko abahariya baramukigwe bashobore gutembera. Oya, ibyo ntibibaho mu Faransa. Mu bisanzwe bagize yegeregere bagomba mbere ko byose byohagarara, bakugara metro hose bagashira ku rupfunguruzo kugira ngo leta yemere guhindura ibyirikiragira ibyo byerekeye bya pension. Kuva ku munsi wa kane gushika uno munsi hari ikintu mubona kijanye no kugira batireka twegerane hagati ya leta n'aba bari muri yegeregere bagirana ibiganiro? Ntibaratangura kuvugirana ibiganiro, muga ico mumenya cyane cyane nuko leta ihari, leta ya Perezida Macron isa ni leta idadaza gose, yifashe ingingo ku zindi leta ziba zaramaze guhesha, ariko wewe asa n'umuntu adadaza ngira nuko akiri muto nyene agifite inguvu nyinshi. Hanyuma ugasanga bari nabo bagacaho mengo uko adadaza nabo niko badadaza. Kandi ikindi nubabwira nuko ibiriko biraba ivyo by'amarotrete ariko barasubiramo ntibarabidusigurira neza ngo tubimenye. Benshi turapfa gukurikira turumva, mugabo na muri leta ntibarumvikana neza. Niyo wumvise iyo bagiye kuvuga ku maradiyo n'amateleviziyo, si ibintu baranonosora neza uti niki dushingiye ko ngo bize biboneke. Turabona ibyo bazigomba kuzohindura, mugabo ntibiratumbera neza kugira ngo bavuge bati bashitse ko urudome rwa nyuma. Nk'ibikuru bikuru bituma leta itumvikana n'abakozi n'ibihe? Ubwa mbere kuri abo bagira yegeregere cyane cyane batwara amagari matreni, nuko bari bafise ico bita regime spécial ku bintu bya pension, bagenda hakiri kare myaka 55 gutya biva. Hanyuma natwe ugasanga tugenda myaka 62 65, muga kubera bitwa yuko bakora akazi gakomeye baca bagenda kare, hanyuma abandi bakotije akari baza babaterera ikigega cy'abarijo giterera ico kindi. Hanyuma ikindi naco nuko leta kuri bose irikiraraba uko ibihindura igihe bagiye, bakavuga bati karohora ugenda imyaka 62 bakavuga ati urashobora kugenda ufite imyaka 62 muga ntuzotwara amahera kwiye. Gratien Rukindikiza twavugana ari mu muji wa Paris mu Faransa. Umukobwa wahoze ari Perezida wa Angola José Filomeno dos Santos araregwa uruhara muri ruswa yahitanye miliyaridi z'amadolari. Iki kibazo gifatwa nk'urupimo ku gihugu rwo kwihweza nimba gifise ishaka ryo kuvavanura n'ico kibazo ca ruswa yiraye mu kiringo c'imyaka igera ku 40 se wiwe Eduardo dos Santos yamaze ku butegetsi. Inkuru ya Andrew Harding mwishikizwa na Prudence Ngiyumva. Mu myaka 2 ishize yari ntakorwaho. Umuhungu wa Perezida wari ufite imbaraga mu muryango wa dos Santos n'ijambo rikomeye ryageraga mu nguni zose z'ubuzima bwa Angola. Uyu munsi José Filomeno dos Santos uzwi kuri himbano rya Zedu ari gucibwa urubanza. Araregwa ibyaha byo kubona amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko ndetse na ruswa. Abashinjacyaha baravuga ko igihe yari umuyobozi w'ikigo gikomeye mu gihugu, Angola Sovereign Wealth Fund, we nabo bareganwa bafashije mu kurigisa akayabo ka miliyoni 500 z'amadolari bakazikura mu gihugu.
urubanza rwabo rubera mu murwa mukuru Rwanda ni ikintu kidasanzwe. Ni urubanza rw'isuzuma mu gihugu kizwiho kumungwa na ruswa, gukena no gukungahara kuri peteroli. Mu mwaka wa 2017 Perezida Dos Santos yeguye nyuma y'imyaka 38 ari ku butegetsi. Ariko uwamusimbuye ku mwanya wa perezida uri no mu ishyaka rimwe na Dos Santos, ku buryo butunguranye yahindukiranye akazu ka Dos Santos anasezeranya impinduka. None se ibi bivuze ko Angola iri ku murongo wo kwisuzuma? Ku mugabane wa Afurika, amashyaka menshi ashaje yafashe ubutegetsi mu gihe cy'inkundura zo kwibohora, ari kongera kwisuganya, yirukana abayobozi bashaje, asezeranya kwiyubaka, ashaka no kuguma ku butegetsi. Kugeza ubu umusaruro ubivamo mu buryo bugari uravanze. Inkuru ya Andrew Harding. Mwumvise rero yuko umukobwa wa Dos Santos aregwa ruswa yahitanye miliyoni 500, igice ca miliyaridi, ntabwo ari amamiliyaridi y'amadolari. Mu kanya turerekeza mu Rwanda. Iyi ni BBC gahuza miryango idushikanye ku isaha imwe ibura iminota 14 mu Rwanda no mu Burundi. Umuhari w'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu mahanga, Rwanda National Congress, wasezereye burundu bane mu bawuhagarariye muri Canada. Itangazo ry'ihuriro nyarwanda rikamenyesha yuko Simeon Ndwaniye, Tabitha Gwiza kimwe na Achille Kamana na Jean Paul Ntagara barenze amategeko bagasuzugura n'ubuyobozi. Nabajije umuvugizi mushasha wa RNC Dr Etienne Mutabazi ivyo bakoze vyagaragaje ayo makosa RNC yabahoye, ampa uturorero tumwe tumwe. Aba bantu uko ari bane hari amanama yagiye abanza bakoze, bavuga yuko bahagaritse umuhuzabikorwa w'intara ya Canada bwana Patrick Wariraye n'abandi bayobozi b'ihuriro batowe haba muri Canada. Hanyuma batanga n'agasopo ku bayobozi bamwe bakuru ihuriro nk'umunyamabanga mukuru Gervas Condo, umubitsi mukuru Corneille Minani, kandi bari mu gukora akazi kabo. Noneho ihuriro rifata icyemezo cyo kuba kibahagaritse by'agateganyo, nk'aho babyumvishe gutyo ngo bumve yuko ari bumwe mu buryo nk'ihuriro dufite mu mikorere yacu. Bo baravuga bati icyo cyemezo ntitucyemera, ntacyo tuzagikurikiza. Ibyo rero tubifata nk'ikosa rikomeye mu ihuriro, ariko turavuga tuti ni bagenzi bacu, wenda niba hari ibyo tutagikorana n'abanyarwanda, hari byinshi burya tuzakorana mu minsi izaza. Ibi bibaye inyuma yaho umuvugizi w'ihuriro Jean Paul Turayishimye nawe yaheruka gukuramo akarenge. Hari abavuga bati biragaragara yuko muri RNC hariho ikibazo c'injyane hagati yanyu. Oya, nta njyane hari, biriya ni ibintu bisanzwe mu bantu bakorana. Burya za organization zose zikora zigira amategeko zigenderaho, wenda abatandukanye nayo wasanga muri zindi organization. Ntabwo hagira ubifata nk'ari ibintu bidasanzwe mu ihuriro nyarwanda. Ntabwo ari igikuba cyacitse, nta nka yaguye mu mwobo, cyangwa se nta nka zacitse amabere. Aba bavuga yuko haboneka injyane mu ihuriro RNC baranakeka ahubwo ko bishobora kuba biva kwiburirwa irengero rya komiseri yarajejwe inyigisho Ben Rutabana. Urabona nkawe urimo kubimbaza nkagusobanurira, ndumva n'abandi ariko bakabikoze bakatubaza, twe turimo n'ihuriro ryacu bakatubaza bati se byagenda gute. Ariko nanone ntabwo turi mu mitima ya buri munyarwanda cyangwa buri muntu wese ushaka kugira ibyo akoraho. Hari abo bawumva ati ndi umusesenguzi agafata ikintu kimwe hano akagishyira hari ati haraho bihuriye. Ariko mu ihuriro nyarwanda natwe nk'abaririmo tuba dufite ibyo turimo gukora, bitabuje ko abandi bagira uko babibona. Ariko ukuri nuko ibyo bibazo turabizi nk'ihuriro. N'icyo kibazo cya Ben nacyo ni ikibazo twamenye, turagikurikirana ku buryo bwacu. Numvishe n'umuryango we warabivuzeho. Buriya tuzakomeza turebe, tugende twungurana amakuru ko agiye aza. None nk'ubu nk'abumvise uyu munsi bwana Simeon Ndwaniye, uyu yari umuhuzabikorwa w'akarere ka Windsor, asezerewe rimwe na Madamu Tabitha Gwiza. Ababazi bavuga yuko aba bantu ari abavandimwe, bari umuryango umwe na Ben. Ntibituma barushirizaho gukeka yuko
ko iki kibazo koko coba gifatiye kwirira iburirwa irengero rya Ben? Urakoze, ibyo byaba ari ugukeka, ariko twe ndumva nagusobanuriye impamvu twahagaritse bamwe mu bayobozi ba Canada barimo nabo babiri uvuze, kandi koko nivyo nabavandimwe, ariko kuba wavuga uti hari aho bihuriye, ibyo ni iby'umuntu ubyumva gutyo, ariko nanjye nkubwiye ibyo twakoze. Dr Etienne Mutabazi, umuvugizi musha wa RNC. Turacagerageza rero kurondera kuvugana na bene gusezererwa muri RNC ngo tumve ico nabo babivuga ko nivya dushobokera tukazokibamenyesha. Mu gihe hagikomeje umwuka mubi mu mibano hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Uganda, ku ruhande rw'u Rwanda nako hagaragara ingingo zikomeye zo gukaza umutekano. Ibyo bikaboneka cyane cyane mu gukumira abanyarwanda badabuka muri Uganda baciye mu nzira za hafi. Abanyagihugu baba hafi y'umupaka wa Gatuna bavuga yuko zimwe muri izo ngingo harimo kurasa abigereza ko bagashaka kujabuka no gukora ubucuruzi buvugwa yuko butemewe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Umunyamakuru wacu Yves Bucana yagiye aho ku mupaka wa Gatuna adutegurira inkuru ikurikira. Hano ku muferege munini wa nyuma iyo wambutse gutya ugiye mu Buganda, uwo muntu uko ari kuzamuka ari mu Rwanda hano, ubatambutse aya mazi akajya hakurya arabagiye mu Buganda. Uyu numwe mu baturage batari benshi bemera kuvugana n'abanyamakuru mu ibanga rikomeye hano Gatuna mu nkengero z'umupaka w'u Rwanda na Uganda. Akisiyoni kugera mu kumwishiriya aho anyereka mu Kensiyona niho hahoze isoko ryahahirwagamo n'abaturage b'impande zombi ku mupaka. Ubu abanyarwanda ntibemerewe kongera kurema iryo soko. Wowe utuye hehe mama? Imbere hariya ikabura. Ufite akantu ko gutwaramo ibiribwa kakaba nta kintu kirimo? Ntabwo navuye hakurya mu Bugande. Ubundi ujya ujyayo se? Oya, nagiyeyo rimwe banyaka agahunga kanje, ntabwo nifuza gusubirayo. Bakakwakiye iki? Nyine ngo nkavanye mu Bugande. Nta muntu rero ucyambuka? Ubu njyewe narahamutse, banjyanye ku murindi ndarayo kabiri, sinifuza gusubirayo. Aha ngeze ni hamwe mu nzira z'Ibusamu zakunze kwifashishwa n'abambuka binyuranye n'amategeko. Kuri ubu ngo kuhanyura biragoye. Aha barabarasa, abajyayo barabarasa. Hari abo barasira urw'igingi y'iza Rubaya, zahe za Cyumba ruguru y'ingiyi. Ni bande babarasa? None se urumva ko hari umuturage ufite imbunda? Wowe harabuzi baba bararashe? Muri Rubaya y'ingiyi nzi y'abantu babiri, n'uwejo bundi barasiye mukono gwa ruguru y'ingiyi ushaka kugera ku murenge. Igipolisi cy'u Rwanda giherutse gutangaza ko umuturage wese kuri uyu mupaka uzagaragaraho ibikorwa byo kwinjiza ibintu bitemewe mu Rwanda atazihanganirwa. Mu kwezi gushize harashwe abaturage babiri ba Uganda mu karere ka Nyagatare binjiye mu Rwanda. Polisi yavuze ko binjizaga ibitemewe mu Rwanda kandi ko bashatse kurwanya abapolisi. Icyo gihe umuvugizi wa polisi John Bosco Kabera yabwiye itangazamakuru ko batazihanganira uwo ari we wese urenga ku mabwiriza yerekeranye n'imipaka. Ubucuruzi hagati y'ibihugu bikorwa mu buryo bwemewe n'amategeko, binyuze ku mipaka yemewe, izwi, yemewe. Ni icya kabiri. Icya gatatu, ntibyemewe kurwanya inzego z'umutekano ziri mu kazi. Ariko noneho iyo ari nijoro wanyuze ahantu hatemewe. Byumvikana rero ntabwo ari ikibazo cyabaye ku bantu baturutse mu Uganda cyangwa Abaganda b'abaturanyi, ariko n'Abanyarwanda nta muntu ubyemerewe. Bigomba kumvikana yuko nta nubwo byumvikana ko biremereye, ahubwo biraremereye nyine. Muri kano gace bigaragara ko hashyizwemo ingufu nyinshi mu gukumira abambuka bajya muri Uganda. Ego muzeyi. Sawa nta kibazo, nago mureke tuzamufata. Ni umuntu ejo bundi yaraducitse agiye Bugande agaruka ngo nijoro, abantu batubwiye ko yagarutse nijoro. Hari amakuru yavugaga ko u Rwanda rwaba rwararunze abasirikare benshi ndetse n'ibitwaro bikomeye ku mupaka warwo na Uganda. Gusa hano nta kimenyetso na kimwe kibigaragaza. Inama ya kabiri yagombaga guhuza intumwa z'ibihugu byombi iyobowe n'umuhuza w'igihugu cya Angola ikabera i Kampala mu gushaka umuti w'iki kibazo
ntiharamenyekana igihe izabera. Yves Bucyana, BBC igatuna ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Urakoze Yves Bucana. I Kigali naho ku mugwa mukuru hamaze gutangwa ibihembo mpuzamahanga byitiriwe umuganwa wa Qatar Mohammed bin Hamad. Ibi bihembo bikaba bifite intumbero yo gushima abantu bagize uruhara mu rugamba rwo kurwanya ruswa ku rwego rwo hejuru. Kenneth Kaunda yahoze ayobora igihugu ca Zambia niwe yahawe igihembo gikuru ciswe Lifetime Outstanding Achievement. Iyi nkuru rero mwidonido murashobora kuyisoma ku rubuga rwacu kuri bbc.gahuza.com. Ubu naho reka tubaho umwanya mwumviriza amakuru y'inkino mwateguriwe na Jean-Claude Mwambutsa. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwiriwe neza nshuti za BBC, kaze muri iki kiganiro cyacu cy'imikino cyo kuri uyu wa mbere. Duhere mu mukino wo gusiganwa ku bagare aho umusore Uhirwe Linus abaye umukinnyi wa mbere muto wegukanye Rwanda Cycling Cup. Irushanwa rifatwa nka shampiyona y'umukino w'amagare harebwe igiteranyo cy'uduce 8 twakinwe mu gihe cy'amezi 6. Uhirwe niwe wanikiye abandi. Didier Munyaneza niwe wegukanye agace ka nyuma kakinwe mu mpera z'icyumweru kava mu mujyi wa Kigali kerekeza Rwamagana bakagaruka i Kigali ku ntera ya kilometero 126. Munyaneza zirutse mu gihe cy'amasaha 3 iminota 20 n'amasegonda 55, akurikirwa na Joseph Areruya wakereweho amasegonda 57. Gusa ubwo harebwaga imyitwarire y'amanota y'uduce twose, Linus w'imyaka 19 niwe waje ku isonga asimbuye Gasore Hategeka waryegukanye umwaka ushize. Mu rwego rw'abari n'abategarugoriho, Diane Ingabire niwe wegukanye Rwanda Cycling Cup ndetse ni nawe wegukanye agace ka nyuma Kigali Rwamagana Kigali akoresheje amasaha 3 iminota 14 n'amasegonda 18. Mu mukino wa basketball mu mpera z'icyumweru hakomezaga imikino ibanziriza shampiyona mu bagore. The Hoops banyagiye Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ku manota 110 kuri 28. Iyi kaminuza yongera kandi gutsindwa n'ubumwe nabwo butayibabariye kuko bwabonye amanota 111 kuri 38. Ishuri ry'imyuga rya Butare ryatsinze APR ku manota 60 kuri 56. Mu bagabo ho Espoir yatsinze Musanze ku manota 78 kuri 56. 30+ yanyagiye Kaminuza ya Huye 93 kuri 66. Mu gihe ikigo cy'amashanyarazi REG cyatsinze kitababariye IPRC Huye ku manota 113 kuri 67. Mu mupira w'amaguru muri shampiyona y'u Rwanda, nyuma gutsindwa na Gicumbi ya nyuma ibitego 2-1, ikipe ya AS Kigali ikomeje kwinjira mu bihe bikomeye. AS Kigali niyo yagaragaraga nk'ishobora guhagarika APR FC na Rayon Sports zikunze kwiharira ibikombe bya shampiyona, none iragaragara ahubwo nk'irwana no kuba itasubira mu cyiciro cya kabiri. Nyuma y'imikino 13 ni ya 11 ku makipe 16. Mu yindi mikino yarayibaye, Mukura Victory Sport yanganyije na Police ibitego 2-2, naho Rayon Sport itsinda Heroes ibitego 4-1 ndetse ihita ishimangira ibirindiro ku mwanya wa kabiri. Urutonde rw'agateganyo ruracyayowe na PFC ifite amanota 31, irarusha Rayon Sport ya kabiri amanota 3, naho ku mwanya wa nyuma haracyari Gicumbi ifite amanota 8. Mu mupira w'amaguru kandi, igihugu cy'Uburusiya kizagaragara mu mikino y'igikombe cy'isi cy'ibihumbi 2022 mu gihugu cya Qatar nyuma yo gufatirwa ibihano byo guhagarikwa mu mikino Olympique yose mu gihe cy'imyaka 4. Arakoze Jean-Claude Mwambutsa. Niwe rero asoje ikiganiro cacu cyo kuri uyu mugoroba, cari gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva, jewe mwumva mwijwi na Florentine Kwizera. Turabashimiye mwese abahisemwo BBC Gahuza Miryango, mukomeze kugira ibihe byiza.